Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro hamwe n'amakuru dushikiriza imisi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu n'umwanya w'amakuru agezweho. Turabahaye ikaze aho muri hose. Abadukurikiye bari mu Burundi, abari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika hamwe no ku yindi migabane ya kure. Mwese turabizi neza ko mubandanya gukurikira amakuru n'ibiganiro tubashitsako. N'umwanya rero wayagezweho mugiye gukurikiramo vyinshi bitandukanye kukungene vyagenze bashingura umuhisi kandi n'umushikiranganje Gabi Bugaga. Harabaye ibintu bidasanzwe nawe wumvirize neza. Harabaye rero ibintu bitandukanye vy'akamaramaza ivyaranze rero uwo mugirwa wo gushingura umushikiranganje Gabi Bugaga biriko biribazwa ko n'abantu benshi. Pacifique Ninahazwe rero abisigura yatanguye agira ati ese iyaba Gabi Bugaga yogarutse akabona ingene atawunezwe ivyiwe ingene ariko havugirwa na societe civile yo kumirwa ese ingene yabikoreye ivyo bintu kugira abigire ko yemwe kuri iyi si vyose n'ubusa ngo tuye vanité isiba. Mugira ijoro ryiza muhigazagirwe kandi. Pacifique Ninahazwe rero asigura ko umushikiranganje Gabi Bugaga yaraye ashinguye mu itongo ry'abafuye ku Mpanda ubwo hari ku munsi w'ejo kwigenekezo rya 28 ndamukiza 2026. Hari abategetsi batari bake bamuherekeje ubwa nyuma ariko nkuko leta idashaka gutoza ko uyu mushikiranganje yishwe niko no kumushingura vyabayemwo ibintu vyinshi bitangaje. Cambere Pacifique Ninahazwe yatanze ni integuro yuzuye igifungo. Yaragize ati kuva Bugaga Gabi hapfuye harabaye ikintu gitangaje mu bategetsi bava muri CNDD FDD amagurupe WhatsApp bahuriramwo nagakacira mu ntamatama hagati y'abazinanye hakoreshwa ijambo ngo baramuriye ariko mu buryo bweruye nta wuvuga abategetsi buzuye ubwoba. Ejo mu gatondo benshi baguma babazanya uko ibintu biteguwe harabaye ko n'urukurukuru rwavuga ko umuryango wo hafi n'abategetsi bo hejuru ari bo bonyene barekuriwe kuja guherekeza ubwa nyuma mu isi Gabi Bugaga. Hari bamwe rero bwabahaye ko gutimba baraja kuraba uko bimeze. Ku gusezera ikiziga vyabereye ku muryango wa Cathedrale Regina Mundi hanyuma abaje bakaca binjira mu isengero ari naho habereye imisa yo gusezera umuhisi. Hari benshi rero batitavye imisa ariko bahavuye bashika ku Mpanda. Bose rero bagiye kubera bari bamaze kumva ko President Ndayishimiye yitavye imisa hanyuma barumva ko abantu bose barekuriwe kwitaba igikorwa cyo gusezera Gabi Bugaga. Ubundi bari batinye ngo bohava baboneka nabo hamwe bo kwitaba bagasanga umukuru w'igihugu atavyitavye. Ikiziga cari gitekeye bidasanzwe. Pacifique Ninahazwe rero asigura ko ku muryango wa Cathedrale Regina Mundi sandogo rimwo Gabi Bugaga yari yuguruye kugeza hagati handi hapfutswe n'ibendera ry'igihugu. Ikiziga cari gitekeye bidasanzwe n'igitambara kimeze nk'ishuka. Umutwe wose wari upfutswe keretse agace gato cane kerekana umunwa, izuru n'amaso. Ikibazo kuri bose cari ikigira kiti bashatse kutunyegeza iki? Boba bashatse kutunyegeza hamwe yakubiswe ikintu mu ruhanga se boba banyegeje vya bimenyetso ko yoba yararashwe nimba afise inguma mu mutwe no kubera ko atamaraso yigeze aboneka ku muryango w'imodoka yitwa ko yagiriyemwo isanganya. Pacifique Ninahazwe ragatangaza ko Varisito Ndayishimiye wewe atashitse ku Mpanda nawe wumvirize neza. Abategetsi batari bake barashitse guherekeza Gabi Bugaga ariko President Ndayishimiye yaraje mu misa gusa. Mu mashusho menshi rero amwerekana aravye nk'uhunga Prosper Bazombanza Nestor ntawo ntuye n'abashikiranganje batari bake niho bari kandi barabandanije gushika ku Mpanda. Mu nama nkeguza amateka umukuru wa Gervais Rakobo cari biro vyiwe vyose baritavye. Abagize seni abatwara CNC RTNB n'ibindi bisata bimwe baritavye ariko hariho n'ibindi bisata byinshi bikomeye bitahabonetse. Reverend Ndikuriyo n'umutegetsi wiwe niho bari. Ndikuriyo yabonekesha umubaro mwinshi cane ijisho ryiwe ntiryava ku isandugu. Gabi Bugaga rero yari nk'umuhungu wiwe muri politike ni nawe yamubera ijisho muri seni. Mu nyuma rero muri leta Gabi Bugaga yamwita Fande. Indongozi za CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu zaraherekeje umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo n'umutambukanyi wiwe. President Ndayishimiye wewe ntiyabandanije ku Mpanda hashinguwe umushikiranganje wiwe yavuye ngaho nyabona nyarukira mu biro kuri Ntare Rushatsi House. Bamwe mu bashikiranganje bavuye gushingura Gabi Bugaga basanga President Ndayishimiye ahejeje kubabuguza abonera uduine baradahana na Damien Niyonkuru. Musubirizo wa Gabi Bugaga nawe yaza yamaze kugenwa ari we Everine Butoye.
Angelina Ndayishimiye nawe ntiyahonyoye muri ivyo bikorwa. Wabonetse cyane ko yasivye rero yabaye umupfasoni mukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye, ubundi amenyerewe akunda kuboneka cyane mu birori bihambaye vy'igihugu. Gusiba kwiwe guherekeza Gaby Bugaga kwasize ikibazo mu bantu. Undi yatangaje benshi ni umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerase Ndabirabe. Mugere izindi nzego zose zihambaye z'igihugu zari zaserukiwe n'amashingamateka siho yari. Abashingamateka barakoze ejo ukuri kwamye. Abahoze batwara Burundi Sylvestre Ntibantunganya na Domitien Ndayizeye co kimwe n'abapfasoni ba Perezida Nkurunziza na Perezida Ndadaye nabo nyene ntibabonetse. Biboneka ko batatumiwe nk'uko byahora bigenda mu birori bihambaye vy'igihugu. Umukuru wa leta nawe nta jambo yavuze. Co n'ikindi catangaje abantu benshi ne umushikiranganje wa mbere Nestor Ntawuntuye yishikiye aho bashingura umuhisi, ariko akaba yatavuze ijambo rya leta arongoye isezera umushikiranganje wiwe. Umushikiranganje rero w'abakozi ba leta n'akazi Lieutenant General Gabriel Nizigama niwe yavuze ijambo hanini ryerekeye ibyaranze umuhisi, ari ryo karikure mirongo canke CV yiwe. Kuva umushikiranganje Gaby Bugaga apfuye nta jambo na rimwe ry'abatwara igihugu ryavuzwe, aho nini bikaboneka ku mengo bariko bahunga ikibazo gihambaye c'amatohoza. Uretse itangazo ryo kubika ryasomwe n'umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima amasaha make nyuma y'itorwa ry'ikiziga kwa 16 kwezi kwa 4 2026, nta kindi leta iravuga. Mu ncamake nta matohoza azobaho. None nimba umushikiranganje ashobora kwicwa akagenda gutyo, ninde asigaranye agaciro mu Burundi? Ibi rero biribazwa n'abantu benshi. Pacifique Nazwe rero akabandanya avuga ko amarira n'ukumirwa kw'abagenzi ba Gaby Bugaga ntavyo vyabonetse. Gaby Bugaga yarazwi cyane mu basenzi DFTD, ari umuntu umwe tudasanzwe, akaba n'umuntu aryoshikiye yagwe iruhande yiwe nta rungu ryabaho. Muri 2020 Gaby Bugaga rero yakwiye intara zose z'u Burundi yamamaza Varisito Ndayishimiye. Urupfu rwiwe rurafise abo rwababaje muri senzi DFTD, ariko ntibashobora kuvyerekana. Aho bariko baramuherekeza hariho abategetsi baboneka ko buzuye agahinda. Ombudsman Remero Laurentine Kanyana byaramunaniye kwihanganira. Bamwe bashikiranganje baraboneka ko babaye cyane. Hari bamwe bageze aho bibaza bati burya dufise agaciro kangana gute kuri uyu mugambwe no muri iyi ntwaro. Bugaga ni igiki atakoreye intwaro kuva yinjiyemo? Nagiye atanu ushobora kumushira kuri stati gusa. Twama twabivuze mu ntwaro yubakiye ku gusesa amaraso nta numwe abakingiwe. Benshi barihenda ko ubwo bwicanyi bugenewe abandi, nyamara umwicanyi ni umwicanyi kuri bose. Niko Pacifique Ntahazwa atangaza. Iryamanura ya Perezida Nkurunziza abarundi barakumbura ngo barayishiye ku muzirikanyi nk'uko mu guhona zicudika n'ibisiga. Niko byagenze mu gushingura Gaby Bugaga. Murumviriza izo nsorite zose zoba zarabaye. Amakuru rero arabandanya avuga ko ibintu bitari vyifashe neza. Reka tubandaniriza mu gisata c'umutekano. Ibukina nyene muri Ndava abanyagihugu baridogera imisore y'imbonera kure na Wazalendo yahegeranirijwe. Hari ubutumwa bw'ubunyagihugu bugira buti mwaramutse abenegihugu bo ku mutumba wa Muremera muri zone Ndava ya komine Bukina nyene mu ntara nshasha ya Bujumbura tubayeho mu ruhagarara. Uruhagarara rwatanzwe kuva hagati mu mwaka 2025 aho twabona abantu tutari tumenyereye baza kuri uyu mutumba wacu wa Muremera. Abo bantu rero bakaba bagizwe n'urwaruka rw'abarundi rwitwa imbonerakura n'urwaruka rw'abakongomani bita Wazalendo. Bamwe bavuga Ikirundi abandi ntaco bazi, bagiye bazanwa buke none ubagira mu majarindwi, kandi bivugwa ko bose baje bava muri Kongo na cane muri bya bihe intambara zakomera muri ico gihugu. Bakiza rero twumva ngo baje muri formation bace binjizwa mu gisirikare, twari tuzi ko bazomara umwanya muto. Abantu rero bakiza bene gihugu ntibabona ingaruka mbi zohava zituruka kuri uyu muzo wabo bantu. Uruhagarara dufise uyu munsi rero curuva ko nuko abo bantu bose bakoranirijwe ku mutumba wacu ata kintu kijanye n'inkwi bahabwa na leta. Vuga ko rero yabazanye uretse hagaceri n'ibiharage bahabwa na leta, nta mwambaro ubaranga bafise. Twebwe abene gihugu kugira ngo urondeye udukwi kugira bikunduve mu murima ushika ucana urabe utwo uwoteka, ugasanga urwo rwaruka rwataye twadukwi kandi ntacu baza. Ibaze nawe ubuzima bwa ruguru uko buba bumeze, uho hageze aho batema n'ibiti vyo mu mirima y'abantu bakaja kuvyanikira aho babaye. Natwe tukibaza tuti none ko bavuga ko
ari ingabo z'igihugu ubwo ababijejwe ntibobazanira inkwi canke ibizuku bagakoresha batiriwe baraza guteza uruhagarara muri twebwe abenegihugu. Iri si ibara nukuri kubona baza kudutera no kudukwi twacu. Ikindi rero kiduhanze nuko kuva abo bantu baje hari ivyahindutse na cane nk'ibiciro vy'ibifungurwa aho babonye bana babigeme niho baca bama kandi nturi buvuge mbere hari n'abaza baramaze kwisanga mu ngorane zo gutwara imbanyi batifuje biturutse ku kungene babahendesha udufaranga hamwe n'ibindi. Ivyo byose rero bikaba bibaha abakuru b'umutumba baraho kandi ntaco bari bushikirize ngo kubwo kubahiriza demokarasi. Nukuri turasavye mu dutabarize kuko turabona ko hamwe atacokorwa mu minsi naho bazotangura kutwiba n'udutungwa natwo. Ubu butumwa rero ndabuguhaye mbabaye cane nukuri dufashe bushike kure turabe ko hari icokorwa kuko abo bantu si n'abasirikare kuko nta n'ibibaranga bafise nk'umwambaro usibye nk'ubu zifiswe na bake mu bo novuga ko ari abakuru babo nta kintu na kimwe ciza batuzaniye ku mutumba wacu. Iki ni ikibazo rero gihambaye cane. Umushikiranganji ajejwe intwaro hagati mu gihugu n'umutekano General Major Nidas Ndaruzaniye arakwiriye gusigura ibi bintu ivyo ari vyo. Urwaruka rugizwe n'abarundi n'abakongomani rwitwa ko ruri mu myimenyerezo ya gisirikare rurwaruka nyabaki rwaba rwisunga amategeko nyabaki leta itegura kurukoza iki. Ikindi gihambaye nuko uwo mushikiranganji yoca yishura kuri iyi myitwarariko y'abanyagihugu birumvikana ko runo rwaruka ruriko rurahungabanya abanyagihugu kubaho kwabo no mu mutekano wabo. Pacifique Ninahazwe rero havuga ko yoba yarakoze ikiganiro kuwa Mungu ariko cahungabanije abo ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Amakuru ava ku kirimba avuga ko umwitwarariko uriyo kuva kuwa mbere ari gufata umukozi waho yoba ariko araha amakuru Focode. Umwe mu baho yabwiye Pacifique Ninahazwe ati mwari mumaze gukora ibiganiro vyinshi ariko ikico kije kirusha inguvu ibindi vyose. Burya ku kirimba twategetswe gusubira gucumviriza neza cose ijambo kurindi kugira turabe ko tworonka aho kwihena na gato bikavugamwo ico tuma twumva waguhaye amakuru ariko twabuze pe. Ubu abantu bose barikekwa. Première dame we hariho bamwe yaraye yikuyeho kubera umwikeko. Ntushobora kwibaza ibintu rero waraye dukoreye ariko nyene ukwiyambya ikirimba n'abantu benshi cane bashobora kuronka amakuru yaho. Niko Pacifique Ninahazwe rero yatangaje ko ibiganiro vyose ashira ahabona bibuza itiro umukuru w'igihugu. Mu yandi makuru rero havugwa cane bari abanyororo rero badaye barekuwe nka bose abanyagihugu bakaba bashima. Ni nyuma y'inkuru rero yashikirijwe itabariza abanyororo bari bafunga muri komisariya ya Mwumba muri komiseri Nduwimana Edouard yaciye Nyaragasa arabasohora nka bose aca hasigara y'abanyororo babiri gusa. Umukomiseri yoba ariko hakorwa ko n'amatohoza n'inzego zimukurira. Muri rusange rero abanyagihugu barakenguruka babandanya gusaba ko komiseri Nduwimana Edouard yohanwa canke gakurwa muri komisariya nkuko bangamiye cane abanyagihugu. Ni inkuru rero zari izaje hari ubwicanyi budasanzwe mu gihe polisi ariko yica abanyagihugu bidasanzwe n'abanyagihugu bakaba bariko batabaza byihuta. Ubwicanyi budasanzwe bwari kubera kuri zone Imparamirundi mu ntara ya Kera ya Ngozi. Urongoye polisi y'Imparamirundi yafashe abanyagihugu bivugwa ko bari bashoye ibintu mu Rwanda. Batatu muri abo banyagihugu yaciye abazana kuri zone ubwo nyene acagirwa ko arabarasa baca barapfa. Abanyagihugu bashobadutse rero barakungera aho nyene warongoye igipolisi yaciye agenda azana uwundi munyagihugu nawe nyene ashitse amurasira imbere y'abanyagihugu agiriwe ko acikana. Nyene kandi asubiriye inyuma havuze ko hagiye kuzana uwundi munyagihugu nawe nyene ngo baca mwica. Ibintu rero biriko ubu nyene Imparamirundi biteye ubwoba bwinshi cane. Abanyagihugu bariko baratabaza inzego zo hejuru kugira zihagarike vyihutiye ntwazagabo itaramara abanyagihugu. Inzego zo hejuru rero nizigira ico zikoze vyihuta zihagarika ivyo bintu nyene. Imparamirundi ni inkuru rero ibandanya kubabaza abantu batandukanye. Hari ibindi rero bigenda bitangazwa cane. Hari amakuru havuga ku rupfu rubabajwe n'umusirikare yitwa Hatungimana Robert. Ni umusirikare yitavye Imana ku munsi wa mbere nyuma yaho akubitiwe amahiri na bagenzi we ku itegeko ry'uwo bagendanira. Bagenzi be barasaba kuba ubutungane. Umusirikare yoba yaritavye Imana yoba arinde. Hatungimana Robert yari umusirikare w'igihugu afise ipeti rya Caporal matricule y'uni HR 1-668-562 yavuga ku mutumba Kirehe komine Kabarore ntara ya Kayanza mu ndinganizo ya Kera.
yahindutse komine Kayanza intara ya Butanyerera. Kaporali Hatungimana akaba yakorera kuri centre de distriction ya kabiri Mabanda, ariko aha twamenyesha ko centre de distriction Mabanda ihawe indaro na bataillon support 4 division yo muri Kamabanda. Ari intandaro byose rero niyumvirize neza. Ku munsi wa gatatu igenekezo rya 22 ndamukiza Kaporali Hatungimana yaragiye kuri centre Mabanda temberaho no kwivuna akanyota. Mu nyuma rero yarinjiye mu butike agiye kugurayo ikintu kubera inzoga yari yanyoye. Yashitse agirana ikibazo n'abanyagihugu bari bahateraniye bamwagiriza ko rero abahonyoye aho hoba haradutse gushamirana gato. Abanyagihugu bari bahateramiye baciye biruka baragenda, ariko bagenda batarishe two kunywa dusosa tune bariko barihereza. Muri iyo mvururu nyene umuceri ungana n'ibiro 3 warasetse mu udandaza iyo butike. Polisi baraje bayafata ba musirikari. Abapolisi bakorera ku Mabanda ku kanya nyene bari hafi yo butike baciye bashika barafata ba musirikari Kaporali Hatungimana. Baciye bamutwara ku kirindiro cabo kumufunga kugira barinde inzoga zimuveko. Bukeye bwaho kigenekezo ya 23 kwezi kwa kane inzoga zamuvuye ko baramubwiye ivyononekanye kugira birihe. Abo polisi bari bamaze kuvyanika. Kaporali Hatungimana yaciye ari hawa muceri ungana n'ibiro 3 be na twatuji tune tutari twarishwe n'abanyagihugu bari bateramiye muri ya butike y'abanyagihugu. Kaporali Hatungimana yaratashe mu ikambi uwo munsi rwose. Ahejeje kuri ivyo byari byoronekaye igipolisi caciye kimurekura. Niyo yataha hamwe ni kwikambi aho yashikiye mu gasho k'ikambi kazwi na corps de garde kugira bamuhe ibihano bijanye n'indero punition disciplinaire uko bisanzwe biri mu gisirikare. Kaporali Hatungimana yaramaze kwinjira mu gasho ntiyorohewe. Cegera c'umukuru w'ikambi ya Mabanda bataillon support 4 division yitwa Major Manirakiza Gilbert batazira kibogoye yaciye yinjira muri ako gasho amushuhurira ko abasirikare bamugendanira batangura kumukubida bidasanzwe. Kaporali Hatungimana yarakubiswe gushikaho acika intere tangura no gucira amaraso. Muzi wa gatanu igenekezo ya 24 kubera muri ako gasho babona kamagara yiwe terasinzikara kuko yaguma acira amaraso baramurekuye kugira aje kwivuza ku ivuriro ry'iyo kambi. Aho rero barabonye ko atavyibashe kuko umusirikare yasinzikaye cyane baca bamurungika ku bitaro bikuru bya Makamba hôpital Makamba. Kuri ivyo bitaro baciye bamwakira baramwinjiza indani mu bitaro barakora ivyo bashoye mu kumuvura, ariko nta mahirwe yagize yo kubandanya ari muzima kuko kwigenekerezo ryo kuwa 27 nk'igihe cy'isaha 7 z'umuhinga munaciye yitaba Imana. N'urupfu rwababaje cyane abasirikare bagenzi we basaba bashimitse ko Major Manirakiza Gilbert batazira kibogoye commandage wa bataillon support 4 division muri Kamabanda yungutswe imbere y'ubutungane kugira abazwe urwo rupfu rwa Kaporali Hatungimana Albert kuko hatari kubahuka kumusuhurira ko aba ate biwe bamusinzikarize ubuzima nk'uko mu gihe hari ibindi bihano bisanzwe biteganijwe na amategeko. Inkuru rero ibabaje cyane tunamwifurije. Turabakengurukiye cyane mwe mudahwema